kabiri umuhungu atize ntiyarimwo abahungu bazontwara uyu nawe yari yize ibishure yarabihejeje ahejeje universite igishure nk'ico ca fakagro ingenieur kumwumva à l'époque yacu umuntu tw'umu ingenieur umudepite n'umugwizatunga barenganye mwaca mu bisi pause de midi à 14h twamusize akomeye turamuryamika turagenda mugabo muri ayo masaha 10 baduhamagaye twasanze umwana yavyimbaganye umubiri wose ameze nk'ikiyefirme yindi forme tudashobora umutima vyimba twese turabashoke turakanguka igitondo gikurikira acarapfa igitondo gikurikira vers 11h apfuye abaganga bose bavuga ngo Kajeneza arapfuye ndavuga Kajeneza na twamutaziye shugwe ry'Imana nashobora gupfa nibibaho mwabaganga mwe mukora ibishoboka byose Kajeneza Ivan Frank shugwe ry'Imana nashobora gupfa mutwara ndanga muganga ati none ko wanse kandi yapfu ntahaja mugumize nga uwo muganga acaragira ubwoba ashariruka abo twari kumwe mu bitaro nabo baca baragira ubwoba nabo baca bariruka n'abagwayi babo barasohoka nca numva inspiration yo kugara nca ndagenda ndugara umuryango waho twari tugwariye nca ndagumye urufunguruzo bamvugishiriza mu maramere aho hariko haregereza mu mahozere sinzi ngene kwera kweri yavyimbye umubiri wose sinzi ngene nakoze mu ruho nabonye umenga mu ruhori haragize gutya ndakorayo numva umenga haragize ndamukoze ko numva umenga haraje agashuhe gatoyi ndagira ndamukanyira mwibere ndakanya amaberebere ngo ndamuhe ndamucishije mu kanwa amira utuntu dukeyi utundi turaseseka muganda abona aka kantu ko ngaha ani ku munsi wa kabiri akantu ko ngaha karanyuganze ndavuga hari utuntu tugiyeyo nce ndakoma induru mpamagarira muganga umwana arazutse mpamagarira muganga bose bahunze camura n'umuganga yaraje kwizamu rya 13h umuyisilamukazi turi kuri iyo miti wapi saa 11 z'igitondo umwana baracikanye umwana wa kabiri aba arapfuye naho nagenda gusenga byaba ari bya bindi by'umugenzi babaye uga ntaho nzomufatira nzomwica neza ndabivuga uko j'étais sincère kandi ndavyibuka ko ico gihe Imana itamunyegeza nari kumwica nari mbabaye nari ngeze ahantu biteye ubwoba kumuraba shanye kumusaba ikigongo mfukamyesha nzovyibagira mva muri iriya nzu nja mu nzu yiwe mfukamye mu mvura nyena ndarira ngiye kumusaba ikigongo aranka kuvayo mu cumba waranyica mama yiva yaravuze ko azonyica baradodora basenza ati ngo ntakwica turi ngaha hewe uravyumva kuja gufukama usaba ikigongo umuntu yakwiciye ataco mupfa. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza mu maso mwiriwe canke mu maso bivana muri. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda bikaze usuka twikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, twakaba bari Buraya, muri Amerika, muri Australia, ndetse no bihugu by'abarabu ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite. So musi ndabayikaze rero nawe kiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusabira subscribe kugira twubake umuryango munini cyane gose. Umunsi w'amateka atwagira amahirwe yo kwakira abatumire badasanzwe twese mu rugo wabo tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye. So mara twebwe amatubakire tukanire byinshi bigiye bitandukanye. Inyuma ya kamera ni Nude. So asante sana guma natwe tubakire, ariko tubanza guhera ku mushinga nawe turakwakiri. Murakoze ameze neza n'amahoro. Ku mazina bakuta bande mushinga nawe nga mu rugo twakiriye? Ku mazina nitwa Pasteur Yves Bavumiragiye. Yego Bavumiragiye. Kizana tuza kurigaruka ho gatoya. Tugwaye ikaze namwe. Murakoze. Umeze neza cyane gose. Ku mazina namwe abitwa bande? Nanje ku mazina banyita mama Pasteur Service Nichimpaye. Nichimpaye. Yisba mvuga ngo mufite amazina afise ikintu kinini yasigura. Izina ryawe risigura iki? Bavuma iragiye urumva ko abantu baravuma muga Imana ikaragira. Yego bavumiragiye uvuga yuko abantu baguma bavuma ariko Imana yo nyine ikaragira.
kuguma yikorera amateka yayo cyane rwose. yes bro n'umuryango rero twaje kuramutsa aho tuzogana byinshi bitandukanye n'umuryango ufise intahe ikomeye cyane gose intahe yafashije abantu benshi intahe igomba ifashe umuntu wese ariko yadukira mu no mwanya hari gihe kumbe nawe ushobora kuba ari byo biurimo hari gihe kumbure ushobora kuba warabiciyemo hari gihe kumbure ari ibintu bizoza muri kazoza ariko kandi ingene ugomba kuvyitwaramo nshaka gutangura umuryango wamenye ryari wamenye gute ni birebire jewe twamenyanye n'umufasha wanje ico gihe natanguye ndi umwigisha ari umwigisha ku ishure rimwe rya lycée Buhonga uyu nawe yari umunyeshuri aho hantu mugabo kwari ukumenya ibisanzwe bimwe vy'umwana umunyeshure n'umwarimu ariko kugira ngo tufate ibintu bijanye n'ubuzima ibintu vyagiye kuba mu nyuma cane gose ico gihe kw'ishure jewe nari umuprofesseur nigisha kuva mu mwaka w'icenda gushika muri terminal mu nyuma rero ndavayo kubera sinari nigiye ibintu vy'ubwarimu vyari ibikorwa vy'imfata kibanza mu bisanzwe nize bijanye n'uburimyi n'ubworozi ndi umu ingénieur agronome hanyuma rero vyasavye komva mu vyo kwigisha nja muri carrière yanje muri ministere y'uburimyi n'ubworozi niho rero mu nyuma twamenyana rero n'uyo kugira ngo tuvuge ibijanye n'urugo yes murumva yuko ari inkuru iryoshe ndagusabye utura gatebe wicare inkuru iryoshe uza gukura mu bintu byinshi vyigisha biza kugufasha wewe tuzere nawe baho rero ujya ku mukobwa cyane niwe aba afise ikintu kinininya muri we ko abavuga ati ndindiriye umuntu mumenyana nawe sari imeze gute wewe wari umukobwa ameze gute birashushe nkuko yabivuze tumenyana ubwa mbere nari umunyeshuri umunyeshuri ashushe ari muri pleine adolescence anyigisha chimie hanyuma nawe yari professeur nyene wa chimie ariko we kome yari gihangange yari umupware umu ingénieur agronome yaje kwigisha chimie naho bari guhurira n'aga petite fille jeune adolescente nka jewe nani cyumviro nagike nari ndamufiseko ko yari afite abandi nyene bo hejuru bashobora kuyaga mugabo kome j'étais parmi abanyeshuri b'ubwenge ndazi ko yari afite kwicizere kuko nibihe nibindi bihadahari yarashaka kunsigarana amanote ngafatisha abantu canke ngasigurira abanyeshuri ko yakona arumva ikigwa ciwe cyane hanyuma nkuko yabibabwiye yaragiye aje gukorera muri ministere ya agriculture élevage nanje mba mvuye ibuhonga ngiye muri Esta ndaheza ndatangura banque populaire nawe peut-être ko yari afise kwiciyumviro mbona umunsi umwe w'izina araje kundondera aje kundondera naraguye mu gahundwe namubwira monsieur namahoro ati namahoro ati ndagukeneye jewe suwa ati wewe nyene numva ari miracle ndavuga asha ubu ko atanyigisha ngo hava mpamagara ngo ngende nkura amanota ubu naho basha ndonderera iki urumva ko bitari byoroshe hanyuma rero ndamwitaba aranshikiriza icyumviro numva ndatangaye vraiment uzakiriye gute umunsi agushikiriza icyumviro umuntu wari uzi yakwigishije umuntu munininya atanaho mani muhuri umunyeshuri n'umwarimu ni ibintu bidahuye niyo bibaye bavuga ati amakosa ari karaba akibimbwira narakangutse hanyuma ndabura ico nishura kubera ko muri kamere kanje umuntu ntashaka ko mvugisha ibintu nk'ivyo naramwishura ijambo rituma atagaruka swate nkamwikura nkamubwira nituberanye ntuzogaruke mu maso yanje ibintu nk'ibyo
ntiyasubira kugaruka mugabo rero Messi iryo jambo naho nari kurikura naho nari kurihera hanyuma ndamubwira nti yo Messi je nta nishimviro c'ibyo bintu mfise reka vraiment sinoguhenda ati nta kibazo yo mana yanje sindamutuka sindamwirukana bigenda gute ndibuka ko namwikuye ndamubwira nti papa wanje arakara yarambujije ibintu byo gukundana yo twica atoya na yoba akarira abandi je ntazonkarira kinamubwira sawa ndagutumye rero ugende urondere papa niyakwemerera nzoba ndakwemereye nari nzi ko papa mwankira nyuma papa caramukunda caramwemerera kandi aramaze kumakundisha yuko papa niyamara kumwemerera nazomwemerera nanje nce ndamwemerera papa mubonye urabona ko ari umubogare papa akunda abantu bari sage bahumuye atari ubusoresore bwirukanga hirya no hino avuga ati yo mbega umubyeyi nk'uyu no mwanyira gute amubwira ati mbera rimwe ni inyweri bisigaye twahejeje aho nyine byagiye bihenze inkwano avance yagiye itanze byagiye bihenze nyuma arosora carantelefona nje namubwira arambwira ngo hariho umuntu ngo nakiriye ni uraba wa mwanyi ngo imvyeyi nkijya wo yanyira gute unamwemere niyo papa namurungitsi wowe nzi kumwankira kubera ko I'm not ready sinari numva niteguriye ibyo bintu ngo namwemereye rero ngo kandi ntibisubira inyuma ngo niwitegure biragusha cyandi yakira ndategura rero ubwenge ko ngiye gukundana na Messi akandi gahande naravuga nti kameme c'était un honneur monsieur yigisha 12 mu 13 umupware je ndaga petite fille kize esta gestion A2 ndose umuntu nk'uyo numva uwundi mutima uri kuraririmba himbaza ndahimbaza mugasi ndabyerekane ambwira Messi biragoye vraiment erega uransumba cyane ati nangorana Messi kandi je numva urukundo rutarazi ntacu uzonkunda bukebuke bizoza oya twari ibyo biramaze ibindi ni hanyuma okay wari ufise ukwizera kudasanzwe uko wagiye kumuresha atabwo bufise ibintu byose ababwira ati nta na kimwe ni bon bizoza arahubwira ati jewe nukuri sinokwemera papa niyakwemerera jewe nani nzonda kwemereye confidence yo kugenda kwa se wiwe bayikuye he igicatuma wumva yuko uramenze kuba determine imyaka ihaciye simike hari ibyo ntacibuka ariko nari umusore yiyemera kandi ico gihe nsubiye inyuma nari mvuye muri ministère ya agriculture ngiye gukorera muri ONG nari mfise rero amafaranga ico gihe amafaranga yari ahari ndavyibuka sene bwakizwa twaranywa vraiment hamwe zigera ngaha zari zikizimbutse ikiyeri cagugwa mengo 90 ukora rero muri ONG amafaranga nahembwa kwari ukunywa yariho rero nico gituma nariyemera urumva nawe yambwira iki amafaranga nenda yafise umuntu afise amafaranga ntabwo bagira oya ubukura ubushigikiwe n'ingodo kandi haro babasebukwe usanga avuga ati nakafise ibiinye ntaco papa akimara kumwemerera wewe mu mutima wawe mbega koko ari wumvamo urukundo cyangwa avuga ati naco bizoba biratsa mu buzima aba jeune fille benshi baba bafise utuntu bavuze to define sa profile yo bashaka jewe muri profile yanje harimo ko ntashaka umusore tunganye imyaka cyane n'imiburiburi asumbya imyaka irenga 5 uwo sumbya imyaka iri munsi y'5 uwo ntitwavugana hanyuma uyu nawe yari yamaze kuja muri condition ya mbere igira kabiri umuhungu atize ntiyarimwo abahungu bazontwara
uyu nawe yari yize ibishure yarabihejeje ahejeje universite Yego. igishure nk'icyo ca fakagro ingeniere kumwumva à l'époque yacu umuntu umu ingenieur umudepite n'umugwizatunga barenganye mwaca mu bisi rero urumva yarimwo aho yari condition igira kabiri hanyuma maze kumenya havuka nuko yevoriwe naho yaba ndumva ko n'imico tuyihuriza ko ata byinshi tuzosekana kuko abandi tutava hamwe usanga ntwenze avuga ati urantwenze ngize gutya ati uramvuze byari bigoye ko ndamwemera nshamubwira nti hari byinshi tutohuriza uwo rero condition zitatu deja yaramaze kuziramplisa iyigira kandi numubogare n'uburabibona Yego. si wa wundi nogiye mwibarabara ngo ndamubwire ngo nyigera hajya turengane wehe naka oya cyangwa banzu imbere ngo canke ngo banzu imbere ndaje canke ngo nifatisha agatelefone zikanya navuga ndi mwiza nawe ni mwiza wa nawe tuba turi sinzogera isoni zo kumwemanga comme mon cher yari présentable yari très chic kandi abakobwa bakunda abakungu bari chic kandi yambara neza yego cy'akarorero hanyuma rero izo condition zose zitanamaze kuzikwiza naho jewe naguma mbona umenga ndi gatoyi ngashaka kugira udu complexe navuga quand même je suis belle yarenganye bari bose banganye ibishure arengana nabari arazi wanje acangira poa tuvyimba yavuga nti ibisigaye urukundo rwa maruza ahagwaje kandi ruri buze nk'ibisazi yes misi iragenda urukundo rurajamwe rurabira kabisa muri mwese umusore uramubira namwe n'inkumi kabisa ashuhiye urugo yes nigari mwafashe ingingo yo kubakana vyagenze gute nkuko yabivuze hariho udukondisiyo twinshi ndibuka yari afise muvyara we aho yaba nashobora no kugenda akamera nk'ubunyegera umugabo muvyara we agaca ambwira ngo ari ngaha nkaca numva ati ibyo ni bya bindi vy'inkumi igituma ameze ariko aragira mwe nuko hari ikintu kizovamo mu nyuma vyaciye rero binyaruka navuze ko ico gihe nari ntanguye mu bintu vy'ama ONG twaciye tubinyarutsa hanyuma 2002 kwezi kwa kane tariki zitandatu niho twagira mariage yego byakunze itariki y'amateka itariki itazigira isibanganya mu mitima yanyu itazigira yibagirwa mu buzima bwanyu yari itariki imeze gute kuri wewe iyo tariki yari tariki ifise ibintu byinshi ivuga ubwa mbere ho nakora muri banki populaire hanyuma muri banki populaire bagira umugambi wo kugurura agence mu Ruyigi bashobora baravuga bati abaseribateri mwese rimwe muri ku nimero ya mbere yo kuduga mu Ruyigi na twatundi nariko ndigirisha ndaduheba ndamuhamagara ubu rero ko wambwiye ko nkunda kandi ushaka ko tuzobana uriteguye ko dukora urubanza imbere yuko December igera ntibisavye yes nimba utiteguye ngo dukore urubanza imbere yuko December igera wanje izoba bizi kubera ko nariko ndaraba ikintuma ntaduga mu Ruyigi acarambye ati ivyo gusa nariteguye weno tubivugana munakora muri ONG kame yes chatagenda tubivugana turapanga n'itariki ati 22 December zobanje kudota 2001 2001 22 December 2001 acharadota ndatwara izo manza zose zamenyekana ku kazi suwa baba baramukuye kuri liste y'abazoduga mu Ruyigi b'abaseribateri hanyuma rero le 6 avril mariage no munsi ntazibagirwa kuko no munsi ijuru ryari ryahamagaye abantu hirya no hino d'abord il était âgé de 35 ans jewe nari âgé de 23 ans
agusumba imyaka ya 22 ans asumba 13 13 ans afise kompanyi nini cyane y'abadirecteur n'abadirecteur généraux imiduga ambiance abantu bose baryohewe ati wa musore Andersi arisaza urumva urabyumva bandavye ati ni kajya kazungukazi wow donc byari birori byateguwe n'abakadre bitegurwa neza abapoire nanje ndumva ntavyumva nta stress nagize nari twishaye naguma ndaba gusa cortege iva hari gashika hariya ubwiza bw'abategetsi bahicaye harabine nari birori biryoshe bibereye ijisho naguma ntwenga abantu bose bavuga ngo ari kurekina film kuvuga n'umunsi wambereye mwiza cyane kuko d'abord nari imfura muhira niyo evenema nziza yari baye yo gusohora umukobwa w'imfura umuryango uryohewe en plus de cela nari ngiye ku muntu numva azontera iteka azofata nk'umuvyeyi numvise yuko muri wikeme twari twize ko kurongorwa ku muhumure être marié à un sage c'était un bonheur mbere yanje nabona bonheur ntashobora kubwira umuntu n'umwe hanyuma en plus yarantandukanije no kuduga mu misozi ya Ruyigi c'était dit jamais vu ya wari umunsi mukuru antuka abantu benshi abakobwa benshi mu gihe cy'imanza mu gihe cy'ubugeni umunsi w'ubugeni barapanika bagira stress ikanzu yanje era abayambaye inkwano ntirakwira neza era abashitsi yo kwakira gute bizogenda gute donc agapanika ko kukwira urubanza ariko mwego magize urubanza nta stress nimwe rufite mu mutwe donc vyose abone ngo biriko birikora no ku kazi barambaniye ikonje bararitevya gatoyi nabwo ntangorane bariko barabikora navuye ku kazi nja muri dote navuye mu kazi nja muri salon nca nduga muri dote aleze ntabwo banzi ko byose bihari kuko byariko birakorwa n'abantu bari majeur mature bazi icyo bariko barakora kandi bakunda uwo bariko barakora c'était impeccable kurongogwa n'umuntu akuze kurongogwa n'umuntu ari mature agusumba imyaka 13 byari ibintu bimeze gute ku mukobwa w'inkumi nka wewe c'était un bonheur kuko naravuga nte arazi chakoze sivyo arazi uwo yakunze il est venu me chercher hari ico yabonye muri jewe kandi il est assez majeur kugira ngo azokibungabunge hanyuma jewe naho noba ndi muto nkagira udukosa ni mu prendra comme sa fille azonyihangana ku rugero agezemo ntagishuha par contre iyo abandi benshi nabahora ko bagishuha nanje ngashuha donc dushushe twese acahasha urube yarusha gwaka rero je kome navuga nti je naho noshuha we arageze mu myaka de raisonnement y'abantu bakuze azonzimya canke amenye nyene amanaginga ariko ngume mu biganza byiza c'est ça ma prédiction kandi niko byagenze ijoro ryiza ijoro ry'akanyamuneza nibo abantu bose bavuga ijoro rya mbere ijoro rimeze gute shaka dusure kwibutsanya kuko biraboneka ko hagati yanyu ari urukundo rudasanzwe shaka twibutsanya rero wow iryo joro ryari ijoro ryiza cyane d'abord twaragiye muri mairie turasinya turaja kwa padiri baradusinya turakora evenement hanyuma turaja muri reception hanyuma baratwikurura hanyuma turaja muri dîner byari biryoshe twaratashe vers 2h du matin turaryoherwa muhira hari umunezero abantu bose baryohewe bavuga ati ingénieur ubu rero yikuye urabona hari ukuntu basuzuguraga ingénieur cyangwa umuntu yakuze atararongora mugabo baramwubaha kandi toute la famille bari baryohewe cyane famille yiwe yari ryohewe cyane hanyuma rero hari tuntu twinshi namugoyemwo ku buryo nawe nyene yavuga ati aka gakobwa naho ndabizi neza ko bizokunda akagumya umutima mugabe iryo joro bimaze gukunda akabona turinjiye arugaye aha yaciye avuga ati urinji ni suwa yego suwa wabaye madamu wanje ni mesi nabaye madamu wawe cyo byumva nye
yaramatavye yisikaze ku mushinga na wa muntu wa mujeni yarakuze abantu bashobora kuvuga ati ko atarongoraga abasha ariko atwaye wa mwana akiri mutonya ariko kandi atwaye umuntu amubona ko amufitiye icizere umunsi wa mbere umaze kumutana rero umunsi umeze gute nk'umuntu w'umuhumure ubona ko ugiye kubana n'umwana akiri muto ingino zo mumanaje murakoze bo ivyo kumbure vyari mu mutima wiwe je nabonamwo umudamu akuze ageze kubaka urugo hanyuma nukuri twabanye neza guhera ku munsi wa mbere uri rwa rukundo nyene rw'abantu bakundana yego nibaza ko ata bintu byinshi yes bro muri rwa rukundo nyene rw'abantu bakundana yes muri rwa rukundo rw'abantu bakundana niho ubuzima bwanyu ni bacu butanguriye kubakwa rero kimara gushika mu rugo mwabe mu buzima bumeze gute cyiza cyane ndavyibuka ko twaba mu bwiza kuri 6e avenue nimero 22 hari ahantu hasukuye umupapa umwe w'umunyarwanda yitwa Gasana yari yariteguye yari afise ikashi yari yarafashe inzu nziza yego nanje muri iyo myaka 2 nari maze nkora muri banke nari nariteguye nari naraguze ibintu nyene high class yego cy'umuntu nyene agiye kurongorwa kwa engineer yego ndavyibuka ko abantu bose batugendeye bavuga ngo ni kiriri yo mu bwiza n'abakozi baravuga ati yemwe twahinduriwe amateka ubu turi kiriri yo mu bwiza c'était bon hanyuma rero naratangajwe na enthousiasme abakorege abadirecteur donc génération yiwe abo kuri kaminuza abo muri ONG abo muri Minagri baza chaque fois ibihe byose twabayemwo twari muri ambiance nashobora kukubwira sinigeze nibuka rero ko ni mu buzima busanzwe nabona ndi ine hene yego yes muri bwa buzima bwiza muri bwa rugo gwiza wafise amahoro umugabo mukobwa wese urugo rugishasha aba jeune marié hari ibintu baba bakeneye kuri umwana kugira ngo umwana kamwe baze bararyoherwa vyagenze gute rero urugo rwo giye kubaryohana gute mu nyuma bega vyagiye kubandanya gute ndakubwire byabandanije biryoha twaramaze bon kwezi kumwe ntibyafashe kwa kabiri ntibyafashe ariko kwa gatatu byarafashe kwezi kwa gatatu byarafashe kubera ko muri mu mwaka ukurikira muri mars naciye nibaruka hanyuma icari gituma biryoshe gose nari mvyaye umuhungu w'imfura urabyumva iyo mvuga ngo umuhungu w'imfura je fais allusion à la famille nari mvuyemwo twara abakobwa 10 ata muhungu n'umwe arimwo yes hari utuntu rero mama yari yarashiyemwo urabibona abapapa bo ngaho barakunda abasore abahungu nkamuhoza tukamuguma hafi urumva ni jewe nari umu conseiller hawiwe muhira mama hari bibazo yahuye navyo yes kuko atavyaye abahungu hanyuma ndahaba ndamubera umuhungu birahera Imana irantera iteka rero ngasohoka yo wa muhungu wanje ntiyarabaye umuhungu wanje wenyene yarabaye ahubwo imfura yiwe w'umuhungu wari umunezero famille yiwe osi ntibavutse ari benshi bavutse ari famille kubera barabaye intellectuel bavutse bavyara abana bake urabibona hanyuma rero izete bavuga impatient yo kubona tuzobona umwana wa engineer ryari bashi babona igihungu c'imfura rero wari umunsi mukuru nari mfashwe nk'umwamikazi noshaka kubwira antuka yego umunsi wo kwibaruka yari umunsi uryoshe kubera ko wari uvyaye muhira mutigeze mwibaruka umuhungu ndetse niwe bakaba bari bakenya mu nyumba ryaho rero umuvyeyi sishaka kwibagirwa igitangaza cabaye uwo munsi navyaye ndi muri polyclinique centrale banzaniye amashugwe banzaniye imvinyu nari umwamikazi baje kunteza
ubwo nyene agaca yumva telefone bamuhamagaye bamubwira ko il est nommé directeur provincial d'agriculture et d'élevage à Bujumbura. Wow. C'était une gloire injiye mu yindi atwa wari umunezero ntushaka mwavuye mu bwiza ya twinjira mu bundi bwiza byari biryoshe cyane ari umunsi mukuru urenze uko no bigusobanurira yego ibihe byo kuba umuvyeyi zabaye bihimeze gute kuko nk'umukobwa mu jeune marié ubuvyeyi buramugora buramunaza ubu yari bihimeze gute ibihe by'umuvyeyi byari ibihe byiza cyane kuko nari nakubwiye j'étais comme une reine nari mfise abiwacu bakuyakuya nari mfise abiwabo bakuyakuya banzanira umwana nyene nk'umwamikazi bazaniye umwana kugira ngo amwose bagaca bamutwara bakamufata neza sinigeze nduha nari nanavyaye neza nta n'amasezerano yari arimwo sinigeze nduha haraciyemo akantu gatoyi arashuha umwana wacu yitwa Iva Frank arashuha turamara 2 jours kwa muganga mugabo dusha turataha turabandanya umunezero novuga ngo ni satani yagomba kuvyivangamwo mugabo bica birahera Imana iratabara tubandanya umunsi mukuru biryoshe ntivyigeze bijamwe imbeho canke ngo imisi mikuru kumunsi iminsi mikuru abantu baza abagemura iminsi mikuru amahera imvinyu amamusteri amaji ibintu donc navuga nti yo uyu muntu atavye yaragoweye yo en plus umuntu atavye y'umuhungu arago nabona des mystères devant moi en tout cas naranezerewe ubwo cyane yego bon ni mwari mukijijwe muri ico gihe akuvyariye umwana w'umuhungu vyakiriye gute bo nkuko yabivuze kandi niko bimeze mu muryango utanguriye ku muhungu urumva ko mengo hariho poa nivyo vyabaye rero narumvise ndyohewe cane mu muryango nkuko yabivuze turaryoherwa ko turonse umwana w'imfura w'umuhungu birumvikana rero ko karakanyamuneza wari umugisha udasanzwe ntimwari bwakimwa misi mu buzima bwanyu oya ryari wumvise umugore ko kimwa misi mu buzima bwawe cyagenze gute aho rero aho tugiye mu yindi etape rero igihe kabiri urumva uwo munezero ubwo buzima iyo ambiance yagumyeho iragumaho nagize n'igihe kinini nyacu kugumana n'umubebe kubera amakonje batari bampaye ku kazi naciye ndayafata twarategura umwana akava ku kazi tugaca dusohoka ubuzima bwacu c'était une ambiance gutunganya umwana nkamwonsa nkamusigara bamuraba tugaca tugenda tukagaruka saa 5 y'ijoro tubibamwo igihe amezi 5 6 kugeza umunsi umwe itariki imwe ntazibagirwa twagiye ku kazi barambarira bati Frank aranse kunywa donc naramukamira aranse konka kandi agumarira cyane kandi aravyimvye turavuga reka mpamagare sheri tuze kuraba ndahamagara sheri caraza arantora turataha kuraba dusanga umwana yavyimvye umubiri wose pause de midi à 14h twamusize akomeye turamuryamika turagenda mugabo muri ayo masaha 10 baduhamagaye twasanze umwana yavyimbaganye umubiri wose ameze nk'ikiyefirme yindi forme tudashobora umutima vyimba twese turabashoke turakanguka turiruka imodoka twari tubifise dutwara umwana kwa muganga muri Prince Regent bishitseho kwa muganga muri Prince Regent ikintu ca mbere babonye bavuze bati pardon izi ni symptômes za meningite baca bamutwara muri labo baramupima bacisha urushinge mu mugongo mwana ararira cyane ko yaguma arira cyane biranka ko nihangana ndagenda ndugura umuryango nuguriye umuryango sanga bamutunye bariko baramuvoma amazi amazi mu mugo amazi irya mbere byeshuwe irya kabiri byeshuwe
uriye yuko haza amazi haje amaraso umwana akarira painful yarafise umubabaro urenze ndagenda ndamubaka ndavuga no nabazaniye umwana none mugomba kumwica ndanka ndasara bashaka kuvuga ati mureke mama kaje neza baca baraduha ibitaro tugenda mu bitaro baramuvura nyene abaze yayo masentome mugabo muri uko kumuvura iryo joro turayeyo ntiyaronka agahengwe igitondo gikurikira aca arapfa igitondo gikurikira vers 11h apfuye abaganga bose baravuga ngo kaje neza arapfuye ndavuga kaje neza twamutaziriye ishugwe ry'Imana nashobora gupfa nibibaho mwabaganga mwe mukora ibishoboka byose kaje neza Ivan Frank ishugwe ry'Imana nashobora gupfa. Je me souviens umuganga yarazanye ari akatambara kagomba gusa na vert bleu vert bafukisha abantu bapfuye bace babashiramo n'ibintu bamutware yaramufutsa mushiramo agiye kumuterura ndanga mutwara umwana wanje ko ubwo nyene nashiye menya ko bamutwaye muri morgue ndavuga nti mu mutwara ndanga muganga ati none ko wanse kandi yapfuye ntahaja mugumize nga uwo muganga acaragira ubwoba acariruka abo twari kumwe mu bitaro nabo baca baragira ubwoba nabo baca bariruka n'abagwayi babo barasohoka nca numva inspiration yo kugara nca ndagenda ndugara umuryango waho twari tugwariye nca ndagumya urufunguruzo bamvugishiriza mu maramere à l'époque hari amaramere hajya nta numwe yarafise accès yo kwinjira bose bari hanze ndaguma nganda avuga umwana wanje ntahambwe ndamwirikwana ndiko ndarira ndiko ndasenga mama kaje neza cyangwa ndavuga nuwi wanje ntahaja ntiyapfuye ubu ntinashobora gupfa franga nashobora gupfa byari bigoye kwari urugamba rubabaje cyane tuvuye muri ya ambiance bya bintu gacapisha muri iyo deuxième page c'était trop sinzi ngene no bisigura tari bibabaje mugabo ndarahira ko umwana wanje batamuhamba ndamugumya urira yagoroba ndamugumya ndasenga Imana nguma ninginga Imana mana ntapfe yora umunezero yarazanye mu muryango wari utwibagije imibabaro twahuye nayo nk'abakobwa bo kwa mama na papa yari yagize ivyizigiro ko aronsa kuzuku kagahungu famille ya Sheri baryohewe bari baronsa umwuzukuru ko bari barahevye mva byari ibintu nyene nguma ninginga Imana ngo ntimurekure ngo bamuhambe nguma ijoro ryose ndamurarana ninginga Imana ntiyazuka igitondo ndaguma ngaho muganga aravuga ngo dodora baradodora ugura turaba umwana ndavuga je niko ndasenga Imana iramuzura baganga bose barata barumuka barahamagara bo ku kazi ngo mama kaje neza yasaze bo ku kazi baraza baramvugishiriza mu maramere ndavuga ntibishoboka je nta mwana wanje bahamba ndaguma ngaho aho hariko haregereza mu ma 11h sinzi ngene kwera ko yari yavyimbye umubiri wose sinzi ngene nakoze mu ruho nabonye umenga mu ruhori haragize gutya ndakorayo numva umenga haragize ndamukoze ko numva umenga haraje agashuhe gatoyi ndagira ndamukanyira mwibere ndakanya amaberebere ngo ndamuhe ndamucishije mu kanwa amira utuntu duke y'utundi turaseseka muganda abona aka kantu ko ngaha ani ku munsi wa kabiri akantu ko ngaha karanyuganze ndavuga hari y'utuntu tugiyeyo cyo ndakoma induru mpamagarira muganga umwana arazutse mpamagarira muganga bose bahunze camura n'umuganga yaraje kwizamu rya Trésor umuyisilamu kazi namubwira nti ingo ndamugururira ingo ndabira umwana arazutse ndamutwara fata kagasahani kameze nk'igiharage shira kutuntu duserumu ibiki nibiki ingo tumanike arashiraho iserumu aramonta byose ndamubwira nti rero uyu kubera ko yamaze umurango ijoro ryose yamaze ntashobora konka mutere serumu arakora byose hanyuma aratera 10 umwana yabyimbye amaze umurango nijoro byose umva 15 Imana ndiko ndasenga Imana sinzi ahantu yacumise nza mbona kama karamanutse yo canda ririmba ndasimba
ndatama ndavuga nti muganga bandaniza aho nyene arazutse muganga aragira inguvu arabandanya aramushiramo kagaserumu karakomeza karajamwo ndavuga nti Imana urakoze ico conyene cyo kubona agaserumu gakorotse cyari kinyeretse ku mwana agarutse kuko nabwiye Imana Mana ntiwemere kwapfa ntiwemere ishungwe ry'Imana imfura mu muryango ntiwemere kwapfa ngo masenga ndavuga nti Imana nukuri je numvise abanyegiputa aribo babuze imfura zabo kuko bari ku muvumo jewe nta muvumo ndiko imfuro yanje ntigende nikumuko umugoroba urajamwo mugabo agumamwo iyo serumu ameze uko nguma ndirira Imana ndavuga Mana narasomye muri Bibiliya Hana yarasabye aravuga ati ntabara niwampa umwana w'umungu nzomuguha nanje hamwe wontabara ukankura imbere yo yakakangaratete nzomuguha Frank agenda mu mukozi w'Imana asengera abagwaye je naho nzoba ndagakecuru muri katedrale jewe nzomureka sinzomubuza ndaguma gutyo nijoro mu masaha 7 y'ijoro niho nagiye mbona umwana akangutse akanguka nkuvuye kure akanguka amnora maso cyane ateye ubwoba ndamwegera ndahwamika amaso ndamwosa ntiyonka ndamukamira serumu irimwo ndamuhambo naratunyoye n'inguvu ndafyonda uduhwi ndamushiramo n'amata ndabona araturiye ndabyina ndagira umunsi mukuru muri zo arazutse Frank arazutse Kajiriza arazutse abandi barambwira ngo ntushaho kubyina ngo aho ko ariye ngo agiye kugusezera ndavuga ntasezera umwana wanje ntapfa Imana yumvise kurira kwanje iramuzuye hanyuma arajya ndamuhanagura arasubira arasinzira mu gitondo mu masaha 11 arasubira arasamura biteye ubwoba nyene ndavuga ngo ariho arahari hanyuma rero uwo muganga ariko arankukira aravuga ati sha hamagara abasenzi ibintu si ibintu bisanzwe umwana ariko ararekura si ibintu bisanzwe ntumye yo aciragenda arondera abasenzi hari abagenzi biwe baba engineer nyene basengera muri Eglise Vivante umva twe nitwari dukijijwe baragenda baraza barasengera umwana barasenga muri ico gitondo ca 6h du matin aho n'umunsi ugira gatatu barasenga arasubira arasamura acare kuri ibintu byirabura acagira kakana nayo nyene yirabura iteye ubwoba cyane barahamagara umuganga baravuga ngo umwana arabohotse ngo reka rero tumutere imiti Imana ishimwe abo baguma basenga ashara duhamagara docteur n'uyu ati nubwo mubona umwana abohotse agarutse alavi ntidufise umuti nitubona umuti neza tumutera umuti dusigaranye n'uyu harimo n'amakrafora ibintu byinshi kandi umuti au niveau mondial wa nyuma nutamuvura uramwica rero muduhura uhusha yadutwaye mu biro byiwe muduhura uhusha tuwumutere hanyuma muce muhamagara abo basenzi ko twabonye mwizera Imana muhamagara Imana ikorere muri uyu muti kuko na yindi assistance d'office n'uyu muti kandi twawubuze tuwukuye kure muri rwakarede rero muduhaye uhusha turawumutera ariko ni kimwe arakira cyangwa mbwa muganga ntugire ubwoba uyu mwana ntapfa yari yapfuye arazutse nasubira gupfugira kabiri aratanga uhusha nanje ndatanga uhusha turasinya baca barawumutera bawumuteye araguma ngaho urumva ibimenyetso by'ubuzima byagarutse arabaho turamara amasaha bariko barasenga uwaca aragenda baramurangira umumama w'umusenzi mu bwiza yakorera kujya kabiri yitwa mama Yokebede asanga nariko arasengera uwundi amubwira ati sishobora gusohoka aramusigira izina arasenga aramubwira ati genda mureme ntimusubire kurira bwira n'abiwanyu bose bareke kurira umwana Imana yamubagaruriye urubanza ntirukiri ku mwana urubanza ruri kuri mwebwe yabarondeye mu yikorere kuva kera muranga yaciye muri uyo kugira ngo ibaronke nimwemera kuyikorera uyu mwana azobandanya abaho nimutemera gukorera Imana uyu mwana ntazobaho yewe gaye ayo makuru ntiyari yoroshe ku muntu nari nararahiye nari umukatolike convaincu nawe yari umukatolike convaincu turabashonstate
imbere yego twararahiye guhemukira Mariya yari bigoye rero kumva ibyo bintu by'abakizwa n'abahora baza batuzaniye ama message Imana yadutumye mugende muyikorere yarabatoranije muzoyikorera twaba raruririza nkariya tukabirukana twari dance nivi ezanse nkiyo n'umuntu yatugendera avuze ngo ashaka ifana twamubwiye ati ntukwega amaruru n'abana nta by'amafana ukuze shaka amazi twara ubukene dukurira ubukene mu nzu abakozi b'Imana ati ninzari bagenza agaca yora amahera akabaha bagenda yari bigoye kumva ko tuzomera nk'ababandi twahora twirukana mugabo ntabwira Imana nti Imana ndagusabye imbabarire ungirire ikigongwe ko wemeye ko azuka ntapfe kuko gapfa zijya Bibiliya zavuze ngo warazuye Lazaro ku munsi wa kane uyatazuse atarakwiza iminsi ine mwumva kiri ku isi nzozibangamira aho nzozibona hose nzozitabagura ndaziturire kuko zizoba ari ibinyoma batubeshe Imana irangira akagongwe iramuduha imaze kumuduha iminsi 2 irahera iminsi 3 irahera abarazutse azuka byose byabaye kadaveri urabona nyene umuntu yamaze gupfa yaricara urabona umwana asimwa bari kibebe kiryoshe amufata ameze nk'igitike urabona igihu cyahiye cyane ingene gishaki kimera nk'ikinyogombe amagufa afashe yari ameze ngo kugira ngo ndamwiyegereze ndamwose banzanira kuse nkiriya nkamutega amufatira ko hanyuma nkabona kumwonsa ko ntiyaragira ahantu ndamufata ibyo abikimuga ibyo bihenda bibamwo iminsi itari mike mu bitaro hanyuma barateba baratwirukana mu bitaro bakigenda rero musenga Imana yanyu twe ibi bintu biraturengeye turataha tumaze gutaha ndasaba umubonano kwa wa mama yavuga ngo Imana iri kuraturondera tuyikorere umukuzine wanje arantwara nari umusitari urabibona umuntu wa Madrid nyene wo muri ubwo buzima ngiye mu byumba by'amasengesho uwo mama aranyirukana pe mama yokebe aranyirukana ni shetani irukana iyo shetani ntiyonyere no sinemero no guhonyora hajya kuri barza nyirukanira hari uwo mama arakoma amashara yavuze tubabarire muvyeyi tubabarire baranyambika ibitambara n'ibitenga amapandaro ndaheba ndakura amaherena ndakura ibintu byose amaruje reve byose ndahanagura ndaba umufasoni baraje kunsabira ikigongo aranka kunyakira ngo mbege bijya mwanyegeje habinyegeje hari inyuma tutaya byabindi nkuye wajya ngo Imana ntiyabibonyera wajya Imana ntihabona barasaba ikigongo nyene birakomera ngo yango ntashaka kungerera ngaho Imana yavyanze unagenda banze yiyumvire ko yaremwe hariho icamuremye abanza agarukana umutima ku Mana turataha uwo munsi atatwakiriye basha c'était trop dur turashika muhira turarira umwana n'ikimuga yapfuye arahari mugabo ari potopoto aba bakuzine banje turasenga uwo ku mugoroba batashe ku kazi turasenga uvuga nta yindi shwa twihebera Imana ukizwe kugira ngo turabe ko umwana yobaho jewe mu nyuma ndateba ndavuga ntibashe jewe iyo bantwara mu bafumu twari twotanze ibyo dushoboye byose none ko ari ugusenga Imana reka ndondere iyo Mana hanyuma niba ari kuyikorera ndayikorere ngo umwana akire nari numva afise stress yo kubona umwana wanje w'imfura atapfuye barantwara Imana irambabarira barambwira iyo nja kwatura gutunganya ibintu byinshi byo mu cumba ndabikora ndatukwa ibintu byinshi baje kugira ngo Imana yo muri ico cumba inyemere sama pridita sama pridita sezovyibagirwa ingene umutima wari mukuncamo mugabo umwana bakamutora bakamusengera mateme disware kamusigara amavuta yerayo jewe nkaguma nsaba Imana inyemere bikanka kambwira ihana ibyaha byose nanje nari mu mariyari sinica sinasambana sinaroga nta bindi byaha nabona nta ataye ikintu cari gutuma
Imana imbwira ngo iranzidutswe ntabyo numva bakanyirukana tugiye kwatura ibyaha je abandi bakemererwa je sinemegwe ndibuka umunsi umwe nafashe bibiliya ndazingurura ibyaha byose biri mu buri bibiliya ndavyandika ku gapapuro hanyuma ndaje imbere y'Imana yo mu cumba ndayibwira mbabarira ibyo ntakoze byose ndavuga mbabarira Imana bya bindi byose b'icumi byanditse ngasoma mfukamye nagafukamye ko nsoma none kugira ngo ubivuge ni mpaka ubanze kubisoma mbabarira Mana mbabarira no kuri umutima wanje urabyimbye jewe siranemereyo numva nopfuma mfa ibintu byinshi ndarira ndakumbagara ishiha ahagurutse umukuru w'icumba arazarasengera agahinda ari kose umururazi ngeze ahantu ntashobora kuvuga ikintu na kimwe mu nyuma Imana irambabarira iranyemera ko nzohora ngenda ndamutwaye uwo mwana mateme gisware gusengerwa cyambera ngaho umva aho oyi Imana yari yakiriye umwana jewe nkaraba ivyo bintu bakora mu cumbi ngene bagiriye mu intellectuel urabibona kije bintu nabyo noshobora vraiment mugakome shaka ko Imana ikizi umwana wanje narihangana nkamera nk'utabona nk'utuntu ko Imana ikamira kwiranuka wanjajya we wa munafiki ibintu byinshi yo no kubera uyu mwana mbadaguhambye ibintu byinshi ngacedega Mana mbabarira Mana y'imbabazi nkama buri munsi ndi muri Mana y'imbabazi baranyigisha ingene bifata ingene bakunda Imana ingene bayikorera muga ndabona ko kameme mu buzima bwo mu cumba je nto bushobora ndaguma ngaho vuga Imana ishiravuga ati none ko umutima wawe ndawuzi wewe kuri uwo mwisi si yakwinjiye ikagusubira ikakwinjira uje hano kuko ushaka ko umwana wawe akira uje wisubirira muri ambiance no mu mutima wawe nta kibanza canje kiriyo babarira Mana ati ndakubabariye mugabo uyu mwana ntazopfa kandi gukira ntazokirejo nzomukiza buke kugezaho umutima wawe nzowigarurira Mana urakoze ko atazopfa urakoze rero muri iryo sezerano ryo kuguma muri ivyo mu nyuma baranyatira barambwira ingo mu bikorwa ataye ko umwana yo kwihuta gukira urabona ararushe ndajayo mugabo wapi biranka komene ku mutima iranga mugabo nkaza ndaja mu bikorane bakantumira mu masengesho hirya no hino ndiyakira natangura kwimenyereza ubuzima bw'abakizwa utuvinyo ndaheba mugabo yakambwiye ati ibyo rero byo gukizwa nivyo wawe hariya jewe ntuzane ngaha amusteri yamwikazi ya yose ikintu cyose uzombarira kinkura kuri amusteri tuzogiva ngasheri erega tutabihevye iva ntazokira bambwiye ko azocapfa yaranyishije ijambo rimwe umunsi umwambya none bakubwiye ko ari we mwana wenyene mfise mu nda yawe ndavuga ntare birakomeye ndavuga uya sheri siwe mwana wenyene ufise ariko ni wafura wenyene abandi nibazoba ari imfura uvyo birakuraba rero genda mu mana yawe jewe ntuzoze kungora ewa ndavuga ndaguma ngaho bukebuge kandi akazintumiza wa musteri nkazimuzanira namaze kuja mu buzima bwo mu cumba mu nyuma ngenda gusenga muri semuseyi abo ku kazi dukora n'abantumiye ujya mu missionnaire Zakariya Sitane niwe ariko arigisha ijambo ryo mu byahishuriwe Yohana 3:15 kutabize kandi udakonje wamba ndakudaho wamenga arandashe mu mutima naherutse iryo ndaryumva numva ubwoba buranteye umubiri wose ivyakurikiye ntabyo namenye naciye ngwa nasanze naguye narize ndakumbagara hasi ndibukana nambaye ibihuzu vyera nyene by'aba VIP n'umushoferi n'abangendanira barumigwa kiritira hera meze nk'uwapfuye abantu barataha abandi barihebura abo mu ishengero bamenye baranka gutaha baguma ngaho abakozi b'Imana baranka gutaha ujya mu missionnaire ababwira ati ntiyapfuye reka tumurindire nyuma y'amasaha 3:30 ubwenge bugarutse ambaza madame Sava yari kirite y'igifaransa ndishura
ambaza tuvuye he ntaho nzi ico numva ndushe gose numva umenga mvuye kure cyane ambaza ati none ufise ikibazo giki gace nta kibazo mfise usibye ko umwana wanje ari wagwaye yari yapfuye Imana iramuzura none n'ikimuga ariko Imana yarambwiye ko izomukiza none ngaha wahaje gute naje merekeje bajya abakozi b'Imana baje gusengerwa ubu pasteur kuja kuba ba missionnaire ati none ko Imana iri kwiravuga ko ufita ni rubanza nayo kandi atawuburana n'Imana ngo ayisindi ubu nyene uri devant la vie ndavyibuka hari mu gifaransa uri imbere y'urupfu n'ubuzima kandi Imana yatubwiye ngo tuguhitishemwo ubu nyene nuhitamwe ubuzima urabaho nuhitamwe urupfu ucupfa ndavuga aho yanshaka kubaho ndera umwana wanje ko atapfuye sije no camfa cyandarira ndakoma induru barambye ati humura kugira ngo ubeho rero ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uravyemera ntashwana rifise namaze kuba nka kumwe kwa Sawura amanyama yose yari yaheze ndavuga nti ndavyemeye ati fuka mu mwakire ndafukama ndakira Yesu kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje baturakijijwe baravuza impundu baravuza ingoma barampobe namushwara ubutambara bwera bavuga ati Imana irakuduhaye urakize iyo bitaba ibyo ubupfuye byari byoroshe umushoferi yagize ubwoba abangendanira bagize ubwoba barantahana bavuga ati mbega twari kubwira wa mugabo gute ko wapfiriye mu by'abakizwa yari kutwica mu nyuma ashitse ndamubwira barandugikanya abakozi b'Imana baho ndamubwira ingene byagenze ati karibu nacu mu by'abakizwa je ntavyo nkeneye ngaha mu nzu yanje baramubwira turamureka nukuri yari yapfuye Imana imwongeye deuxième chance kandi Imana ishaka igikorwa muri iyi nzu yanyu muvyemeye ce tugenda dushizeho serire de prière aranka ndavuga niko yabyanse ni mumureke je sishaka kumubabaza sheri wanje barabireka bandanya mu cumba ubuzima rero burabandanya gutyo nitwa umukizwa mu cumba baragira umunsi mukuru uti kameme wakevye yaronka ijambo rikumene n'umutima kuri sinzogibagira baragira umunsi mukuru turajya turanywa babona rero mu nyuma kunyakira nk'umusenzi mu cumba nyambika umwambaro nanje ndasenga nsengera abandi nabo basengera uwanje turaba muri ivyo bihe maze gukizwa rero ubu rero acara ewana arafatwa n'impwemu yo kunywa kadoze gafadika kare twarakanywa kaba hari ukuntu yanywa ntabdahwe ntagwe nyene akaguma ari tenasi bari nomo akaguma akaba ariko ico gihe namaze gukizwa sinza kadayimoni kamwinjiye yaranywa akaza ewana yaba ivyona gacaza gutapika mu cumba muri ya matapi ya VIP nashaka kubwira umukozi carazira ko umukozi yinjira mu cumbi wanje yo akabari jewe uwo mufuka ndawukoropa urabona ntegura nkamwuhagira yo umva birandengeye na ya doze y'agakiza yamaze kunyinjiramwo ndamukunda mugabe yetayo wapi umva umwana ariko arakira nanje namaze kuba umukizwa uyu nawe biracanganye ndamukunda kubi urukundo rwaratevye ruraza biraba nyene nanje ngira uwundi mutwaro izi uwundi mutwaro ngira Imana ntimana ubu rero uramuhamagara nawe akizwe cyane iby'agakiza ndabivemo ngende tube muri gambiance twe ibintu byo umufuke ntawo noshobora ibi ufuma tuba twaborewe twese nkabikora ibi turi muri eta imwe yewe baye cyandagira umutwaro ndasenga ndamusengera mbandanye igikorwa ndamwihanganira mu cumba barankarira ati turakuzi wewe uzohirahira umusundi gwamo no asigaye agira ibi n'ibiti ndaceceka nitwararika hanyuma rero kugeza aho nawe igihe cageze arashikirwa arakizwa mu buryo butangaje ko turiko turasengera kaje neza mu cumba umuvugishwa yarahamagaye papa kaje neza hunga ugomba upfe ndavuga papa kaje neza ngaha uwo muntu aravangiwe
papa kaje neza ngaha yohinjira aha dusenga urabibona mu cumba haza abantu benshi hari hato yashu twarabiri yashu y'amazi kandi twasenga dushinze amaguru gutya nta ntebe ku gatapi yavuga umuntu aravanye papa kaje neza ntashobora kuza ngaha arikubita hasi nk'agatebetebe ati muhamagare papa kaje neza muhamagara ubunyene agaca iminota 5 ataraza arapfuye umutima urasimba umurongozi w'icumba caramagara papa kaje neza ntari ngaha ntaza hano yemera ibi bintu muhamagare n'ingoga mutumeko ndavuga ati wo aranyice ambwiye ko ivy'agakiza ndabishira hari aranyice mana yanje ndagira ngo ndamutelefona ati ndi ngaha mubwiza ushakira iki ndagukeneye hariho urgence ati no ndi kumwe n'abagenzi baba engineer abadirecteur general nyene barabama basohotse ndagukeneye vyihuta ati ntungore ibyo by'abakizwa shira hari mfata taxi vu ndamusanga aho yarari bariko baranywa basi rero aho bariko baranywa ndahashitse ndamuhamagara arasohoka ndashimira Imana ko asohotse kuko Imana yarejeje kuvuga ko bagomba bamuhiki isumu ndashimira Imana ko asohotse nje ndamuyengayenga ndabwira umushoferi ati imodoka hari umwana ararembye tugende hariyo urgence y'umwana dusha tuja mu modoka abaravanye n'abantu biwe dusha turagenda mu cumba tugiye mu cumba biragorana mugabo baramureka ya mitegekere barayibreachinga baramureka arinjira hanyuma rero muhanuzi aravuga ati uwe niwe papa kaje neza fukama byari bigoye nyana fukama aho hantu asanzwe twese twambaye amakanzu yera amubwiye ati umviriza jewe ndi Imana yakuremye nije mfise ubugingo bwa ndavyibuka nije mfise ubugingo bwawe mu maboko ubu neza wagomba upfe iyo hari iminota 5 utaraza wagomba upfe kuko hari isumu yari yateguwe amsteri wagomba wiyongere niyo yagomba ije mu isumu kandi bari bafunditse ko kuko bazi ko ufise umugore banyita sungura baza kumuhamagara ari uko ucikanye yenda guhamagaye kugira ngo ntupfe turaraba twese nawe nivyo by'abasenzi ntiyarabimenyereye nagati ukashaka kumuyicira amahera nabyo ibi ni biki nabyo wumva aramubwira abo bari kumwe aramudondagurira ati yego nivyo twari kumwe mwari kumwe namwe sawa musubireyo chamutaha turataha mugabo aguma medita kuri ibyo bintu aho rero twari mu kwicumi gutyo mu kwicumi ngo masenga niyumvi abantu bagomba baruka umugabo wanje oya ntibishoboka ingene abagenzi biwe ntibishoboka tuguma muri ivyo mugakame miletre sage agabanya imigenderanire nawe baramutuka baramugeseza arihangana akababwira ko afite akazi kenshi mu nyuma rero umunsi wa Noeli tugiye mu makesha twaragira ibifungo bya Noeli ndamubwira ntotaye kare ndakugaburire twe turakesha araza ati mbega hajya mugenda wundi muntu atari umusenzi nkuko kuwanyarajayo hanyuma ndamubwira ntega arajayo ntirushaki iki ngo ndaje samona araje ndamugaburiye aranka kurya araja muri douche aritegura nanje nshaka ko tujana ndishuwe baje mana bigomba bifate vya bindi ya masengesho ndacagifunga bo turitegura cyabwira umushoferi aradutwarayo amubwira ati uzozinduka kudutora ejo 5h du matin uzobuje kudutora ndagenda nezerewe ndababwira niyo ndabasabye ntimumugore mumureke yinjire ya mitegekere yo guca kwihumanura hariya no guca hariya mumureke emwe ngiri kubuntu baramureka tuca turinjira turakora bya bindi byose turaririmba ijoro rya Noeli turaririmba turaryoherwa Imana rero umwe mu Imana asubira kugaruka mu muvugisho sira kumwibutsa ingene yarapfuye aramugendera amubaza ati none ubu urashaka gukira cyangwa urashaka kubaho cyahitamo ko ashaka kubaho afise ariko arabona ingene umwana ariko arevuriwa n'ingene umugore aguma mukurikirana navuga ati shaka nanje kwifatanya na madame dukurikirana Imana yatuzuriye umwana ati fukama baca baramufuka arafukama baramusengera arakira Yesu aramwakira baririmbye mu bwiza akana Yesu
urabona ko baririmba kera ubu nabyo bakigira kera barazunguruka bamanuka baririmba kana Yezu kavutse ibyo babiririmbye nawe afukamye ahejeje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe tunezerewe turi mu munsi mukuru udasanzwe agakiza kaba karashitse mu bwoko bavumiragiye Yves na Nishimwe Yesu wavisi tuba turabaye abakizwa ni yes ni inkuru iryoshe kumviriza nibaza ko aho tugeze waryohewe kumbura ku matera munsi kuva aho tugeze kubijanye n'ingene urugo rwabo batanguye umunezero ubwa mu nyuma je kuja mu mabaro inyuma y'amezi 6 gusa bari muri ambiance idasanzwe mu rugo batamuntu bazimana amazi ari imivinyu ari amarikera ameze neza ari urugo rw'abagwiza tunga naryohewe cyane nibaza ko n'abandi baryoheka tubandanye rero inyuma rero gatonya rero umwana yabandanije gute evolution y'umwana bega nk'abavyeyi mwaryumvire kandi gusokondera undi mwana ariko evolution y'umwana yabandanije gute tumaze kwiyegurira Imana tukayikorera umwana yabandanije yevoriwa neza gato ko yari yababaye urabona nyene umuntu yapfuye akamara iminsi 3 iminsi 2 kuwa gatatu akabari aza yatakaje ibintu byose nta na kimwe bwenge nta na kimwe my dear nta na kimwe yari nk'uruyo dayari yari inyuma y'uruyo yaruvutse ndabinezererwa ndabikuma mwuko ndavuga nti aha asumba imva asumba imva turaguma mu Mana turaguma gute tumaze kwiyegurira Imana tukayihebera umwana yakomeje kumererwa neza evolution ariko ntoyi ku rugero rutoyi kurumva yapfuye akamara iyo minsi yose yari nyuma y'uruyoya ariko cyaradutera umunezero narumva njyoyewe ko imfura yanje ataho yagiye yasumbira imva atuka nari mu munezero utagira ukungana hanyuma rero birabandanya turakomeza turatabagwa inyuma yaho iyi Mana rukundo ikunda abantu batayizi tumaze kuyemerera kuyimenyaho no kuyikorera yaragarutse iraduhezagira iruhande y'iyo fura yacu igwaye donc no kwita ngo kimuga kwa yari iri muri yo handicap Imana yaragarutse iratwongera umugisha sanga nasamye sanga ndibungenze nsanze rero nibungenze sinari ndabizi yari surprise weekend twasumye umukeke mwiza cyane nawokeje neza n'uburobe abiwacu n'abiwabo baje bakabuzana twariye neza umure tomate poisson tomate biteguye neza haciye akanya nza numva ngize akanozi ndagenda shanda tapika ibintu biryoshye nk'ibi abo bana ngiye gutapika ndavuga si kwasa none ndiye ibintu bibi urumva ide y'amasumu n'ibiki byose yamaze kuza irahari uturuduno ndi isumu n'ibiki tugende kwa muganga ubwo nyine tukiri muri ibyo byo kuja kwa muganga abasenzi babarashitse mu rugo ati Imana yatubwiye ngo ntihagira aho muja Imana ngo yabahaye umugisha ayo materme ntitwari bwayamenyere yose ababebe spirituel mu gakiza umugisha no kuvuga iki Imana yakongeye uwundi mu bebe uwundi mu bebe na bya bindi ndimwo umuntu ari mu mastress nk'aya arasama yagenze gute ndashima Imana shimye Imana turaguma ngaho turagenda mu ecography yego ati Imana yatwongeye n'undi muhungu turaje mu minezero turabandanya dusenga ari buvuke dukora iminezero basha isumba nka yayindi kiravuka ari igihugu cyiza cyane c'était à l'époque y'abasoda b'aba South Africa nguyu mwana n'uw'abasauza bamwita musauza kinini cyiza cy'inzobe cyane umuhungu wa kabiri yes turaryoherwa kw'Imana ari rukunde dutabaye hamwe nuko Frank tumufise turafise n'ubundi twise Josue biryoshye nto kubwira ingene
nobisigura muri iyo ambiance ariko rero je sinzi ko abandi ariko bigenda ambiance zacu zamaze ishika ahantu zigakubitwa ngira ngo sinzi ni nkuba niko ndavyite gutyo ya ambiance turayikomeza Ivan ariko arakura ameze neza Josué ikibebe ciza abantu bose donc kitwibagije vya bindi yaheze ewe umunsi umwe akwije amezi 6 yararize kwa kundi abana bacu bari bamenyereye kuja gusengerwa barampamagara nabwira mutware kwa mama bamusengera mu cumba ati mama yamusengeye vyanse burya twari twaretse kubaca umutima avuze ngo nimuze tuva ku kazi twiruka ibarariraguye bakivuza ibyo nza numva umugongo ucitsemo kabiri sinari nzi ico bivuga ku kazi ndababwira bambwiye ko umwana arembye ati numva aha urabona ubuzi bwo mu mabanki numva ngaha nari umukesiyeri numva ngaha tubanza kugira amakontre noya nirutse ca ndugara akabiho kiwanje shira barashitse kuntora tuba turirutse turagenda ndavuga ntibizokurikira jo mafu nzovyemera ndege irasha ndagenda kuraba umwana ngiye kubura umwana ati byase banka kutubwira gusa ko bafise ikirere c'urupfu turaje kwa muganga biranka umwana yarashushe mu mutwe yarashushe mu mutwe ahandi atimbye kwa muganga bararondera ibyo agwaye barabibura baratwandikira umutitiyo aramenya agomba mere waraje kuwurondera nja muhira ashitse imbere y'umuryango urameneka asubira kuzana uwundi awunywa kw'iryo joro turarara dusenga hariya hepfo amasengesho mu cumba cacu amasengesho turi kuri iyo miti wapi saa 11 z'igitondo umwana baracikanye umwana wa kabiri aba arapfuye twamaze kwihebera Imana turabakozi b'Imana abakozi b'Imana abasenzi baragandagaye inzu twagiye kwa muganga umuti baduhaye awunyoye ko rimwe sinijuru biradufataniye c'était trop dur bamuhamagaye ati Josué warapfuye nabonye ni ryambere nabonye akaze nkuko yafashe ipantaro arayitabura icika ijipo aca arikubita hasi ndavuga yo sheri oya nibazagomba yiyahure ndagusabye urabona Imana urabona ibyo yadukoreye ingene yadukariye none raba ndabembereza nyine kugira ngo ntava akora ikintu kibi Ivan ikimuga warakomeye arapfuye ntitugira ico tuvugana kimwe ndafata telefone ndahamagara abantu nicaye iruhande y'ubu ari muri eta itagira sinzi gene naronse inkomezi ndafata appareil photo ndafotora umwana ndahamagara abantu baraza bari buzuye hariho umumami dufise yakora muri ministère de la solidarité arazana imodoka baraza n'abantu tora umwana tumutware muri morgue barakora ishara mutekane abasenzi batuguma iruhande baduhoyaho abandi barakora ibindi byose neza turumigwa isi n'ijuru ubabigize gute bidufataniyeko twaribaza ico gukora ntitukibona mugabo Imana iradukomeza baradusengera turakomera turaguma ngaho mu kigandaro abantu baraza bo ku kazi yabo mu miryango baratugarukira nta n'ijambo twashobora kuvuga twabwira bobo harabaza bibaza ngo ni wa wundi mukuru apfuye uko twari turushe baje bagasanga n'uyo bakikubita hasi haronka inkomezi nkababwira Imana yatubujije ko turira ni mugende genda muririre iwanyu turirimbe dusenge tuba muri ivyo bihe turaja ku maziko Mana yanje tagenda tasonesha ibitenge byari muhira turambara turatwara umwana ku maziko abantu bose bavuga ngo ntubona bya bindi by'abakizwa bagendamwo baranka kuza abandi baraza turagenda mu kanyosha turamuhamba turaririmba
aratanga ijambo ndaririmbisha turataha ntitwarira Imana yari yatubuje abantu bavuga ngo n'abasazi ntibakomeye ngo urashaka kubura umwana nk'uriya ngo nturire ngo bazosara Imana inyuma y'ivyo iramureconforta nanje irandeconforta none ibi nibiki ibi vyitwa gute batubwira ati nimutekane Imana yitwa Imana ikoranye Imana bamwe ati Imana iko irabapima ko mwayikurikiye by'ukuri mwifise ku mutima abandi ati ibyo mwagiyemwo nibyo bibahekuye iyo mure ibintu byinshi havuga ama version turihangana turashima kagoma twibuka igitangaza Imana yari yadukoreye kutaduhambira ifura none wa kabiri aragiye abwaye Mana nta kundi dukomeze tworira nibuka isengesho nasenze navuga nti Mana umutima wo kwihangana sindire kuko norira n'imyaka 10 n'imyaka 20 yohera ndiko ndarira amarira ntiyokama Imana irabikora bakomeza turasenga baratwihanganisha rero inyuma yo mu masengesho niho twamenya ko uwo mwana yapfuye ariye ishano juste ya periode ya masaha 9 bakorera akabuyi umwana bakakavanga n'amata umubone yarakoze ubuyi asubiye inyuma kuzana amata ngo ashireyo umuntu wo mu kibano ashashirayo utuntu wa muntu arakomeza arakoroga hanyuma rero aramuhereza umwana biramurandura aho bose bariko barasenga bavuga bati ntibigikunda kwabaho hamagara abavyeyi biwe bazi ntacikane batazi kwa muganga ivyo ntibabidetecta ngo babibone tuguma muri ivyo aragira diare Mana arashuha birabura imiti iranga gufata none tumaze kubimenya rero yo umva nayo virilite yose kirabyuka ndasubira ndaba umuntu mubi w'umumenje ndavuga nti sha nkeneye kumenya umuntu yabikoze twaguma aho turasenga turamumenya turasenga hajya abasenzi baramenya ibintu hewe baramuvugishwa ndamumenya ugasha tuzohigura tuziruka jewe nta muntu numwe nkorera ikibi nta je ndarinzi ko atanabansingira how come umwana wanje bigenze gutya hewe nawe arabimenya ko wamenyekanye nabimenye ashara arataromoka araturugwa aragenda hanyuma rero ndabivuga nti mumubwiye ko nabimenye aho tuzohurira nzogobyora numva merewe nabi nca ndasara nabo umusazi nababashu nawe azamwira sinakuvugisha nakwakiriza televiziyo bakaguha ivyunywa fanta n'amazi ugataha narimeze hanyuma rero ndabimaramwo igihe merewe nabi akazi nahevye abantu bose tubamakaje neza yasaze ubuzima kabisa bwase ngo niyumvira za ambiance ya minezero ibiki byose isubiye kuba gutyo numva birananiye kubyihanganira usenga naragenda mugabo nk'ikivume umuntu yavumwe abandi muhira bashitse sindonke ingufu zo kubavugisha basi yagumuko naho nagenda gusenga byaba ari bya bindi by'umugenzi babaye uga ntaho nzomufatira nzomwica neza nabivuga uko j'étais sincère kandi ndavyibuka ko ico gihe Imana itamunyegeza nari kumwica nari mbabaye nari ngeze ahantu biteye ubwoba hanyuma rero ntubizi rero hagiye wamaze kwishira mu maboko y'Imana ukaguma wifata nk'abandi my dear haje mbega mbyite gute ultimatum haje ultimatum y'umukozi w'Imana avuye mu rumonge atanzi Imana irungitse ati genda mu bwiza kujya gatanu urondera umukozi wanje bari bamaze kunyakira no basenzi umukozi wanje yitwa mama Ivan umubwira uti ubu nyene igombe gukorera akantu utazopfa wibagiye mu buzima ati ibyo ni bitoyi ndindira gatoyi ubibone araza arambwira ati nikoroka ntuzosubira kuronka kandi n'umugabo wawe igombe imwica none ciwe nabereye hiki nabereye hiki ubuzima bwitwa gute ati uyo uri kurahama ngo ugomba uje kumwica ni wowe wamuremye sije namuremye none je ntiyanyiciye
none ujya yishe niwe yari yamuremye turaharira c'était trop namubwira jewe ntabyo numvise iyo mana rero yibaza ko jewe mfise umutima w'icuma nanje ndakubera iki bamwishe umwana wanje iriho nibihagariye c'était trop dur arambwira ati eje ndashikanye ubutumwa ahasigaye nahawe aransengera caragenda nari nk'umuntu nyene umutwe yapancitse ariko aguma mu karere arateba araja gutanga raporo mu cumba ko yahavuye amenya icumba nkoreramwo araja kubabwira iyo gasopo imana yatanga barampagurukira birakomera ya bitutsi vya kera bisubira kugaruka ndasubira ndabumoyo ndamererwa nabi ariko barasenga imana yababwiye ati no nimusubire kumusengera yewe bavayo biruka baje kumbarira ati imana iradutumye ngo usabe ikigongo sabe ikigongo basanga muhira rurugwi na nyamuntu nga n'uyu yaje sabe ikigongo ngire kwicigwa abari je sabe ikigongo ntibishoboka imana irarenganya nibibaho nibo bansaba ikigongo nibo banyiciye kandi bavuge n'ico dupfa ciko ata muntu numwe duharira nta muntu numwe dupfa amatongo nta muntu numwe ni gute bari kunyicira umwana nivyo ndimwo hewe baramutuma ko wa mama araza aranyegera mu cumba imana irantegeka kuva mu nzu yanje kuja ngenda kumurabasha ngenda kumusaba ikigongo mfukamyesha nzovyibagira mva muri iriya nzu nja mu nzu yiwe mfukamye mu mvura ngenda ndarira ngiye kumusaba ikigongo aranka kuvayo mu cumba ngo aranyica mama yiva yaravuze ko azonyica baradodora basenza ati ngo ntakwica turi ngaha hewe uravyumva kuja gufukama usaba ikigongo umuntu yakwiciye ataco mupfa c'était trop dur ndabikora kubera ko ntegetswe hanyuma bamaze ati none nivyo urabikoze yego narabikoze wagize gute naragize ishari hanyuma ndondera ishami umuti nshira nashizemwo mu buyi ujya munsi apfa ujya mu yacara mugaburira barabibona ingene umwana ateye gatangura kurira nari ndabizi ko agomba cafa none mwafiki harisho mumfata nta na kimwe wari yumviriye kumwicira ati nta na kimwe yagize ishari giki ingene bakundana n'umugabo wiwe misi yose bama basohoka araza konsa umwana bavuye ku kazi bagaca basohoka ikigira kabiri we avyara abahungu gusa je mvyara abakobwa baramusohokana bamufashe nk'umwami kazi jewe ngo manko bitwa misi yose ko navyara igihe gatatu jewe narize diplome ndabika mugabo we asharuka bose barakora bazinduka bagenda ivyo ati nivyo nivyo byatumye ndamwica nawe baramutegeka aransaba ikigongo nari mbabaye basha turarira twese baradusengera imvura irakomeza iragwa uwo munsi haguye imvura n'ubu numva ndiko ndayumva mu matwi wanje hanyuma iyo siyansi irahera barantwara ndasubira muhira nditoza nyene kumubabarira ivyari vyoroshe umva ya ambiance ya deuxième partie isiye gukubitwa n'ikintu n'inkuba birenze yaguma ngaho ndavuga mana none kugukorera no kugukurikira nibi ndababaye ariko kandi sinosubira mu isi babantu bantwenga abantu bantuka babantu nitwo basubiramwo dukomereza hanyene turabandanya inzira y'agakiza ati muranesheje kubera ko satani agira ibyo yarazi ko muca muhera inzira y'agakiza musubire mu isi turavugana n'uyu tubandanye gukorera imana turabandanya rero turakorera imana iyo ibaye chapitre ya kabiri ibabaje ubuzima bwacu mu nyuma rero imana iravuga ati ko mwamubabariye ko mwarengeye nzobashumbusha baramaze igihe kitari gito tutararonka uwundi mwana twanoneka mana ko watubabariye ko tutararonka uwundi mwana ati nzobikora mu nyuma rero iraduha uwundi mwana w'umuhungu umuhungu kandi yego iraduha uwundi mwana w'umuhungu mwiza cyane mwiza vraiment ati ndabashumbushije turamwita irishuye Dani warahari wow naguma numva nakwibara Imana ishimwe arahari
na Frank arahari bose baraheza amashuri uyu mwaka. Frank yiga muri Kenya kubera ko kugeza ubu kwa kundi Imana yavuga ngo uzomukiza buke buke yamukijije buke Dieu souverain buke buke. Afise imyaka 21 ariko aracafise ijisho ryase kuba kohisha. Imitsi, amaguru, amaboko, umugongo, ibihimba byose byaragiye biragororoka birakomera, kuko twanageze no kuja muri procedure yo kumutwara mu Buhindi ngo baracubwira ati ntimuzemwo Dr Sahabo no yamukurikirana tuya ntimuze mwigere mwonona amahera umunsi wononekaye nta na hamwe bazowuronka kiretse Imana yo nyene izanye pièce de rechange yayo. Musenga Imana cyako arabona abona agaparti kamwe kukijisho irindi ntiribona aragenda gutya. Ino byarabuze aho bamwigisha tumuronkera ishure muri Kenya. C'est trop cher mugabo agomba yaheze. Nuwo Dani nawe nyene mu mwaka uzazoba yahejeje Igitega muri Christ 3. Turashima Imana tuba muri uwo munezero. Tubaye muri uwo munezero turakomeza dukorera Imana cyane turayigumako. Hanyuma rero inyuma y'ivyo bihe Imana iraduha uwundi mwana. Dani wa wundi wa gatatu irishuye afise imyaka 12 aca havuka kajya mubona ka Adonai. Abo yaciye n'ubwenge cyane. Yes, kavuka mu mugambi w'Imana tutabizi. Kavuka mu mugambi w'Imana kuko twavuga ati reka turera abo babiri. Hanyuma rero amashuri nari narayataye ndayiga ifise iruma kubera ibyo bigeragezo mugabo aranyankuhaje sheri ko yari n'itegeko ry'Imana ngo nsubire ku ishure guheza universite. Umunsi rero mpeza bampa lisansi yarakwije 50 yarakwije 50 aca turacelebra 50 yiwe niyo graduation yanje ya lisansi. Tugira umunsi mukuru imiryango ibisubiye kuba mu munezero. Mugabo akaguma bavuga ati no nibikunda abana babiri ni bake uravyumva. Induru twongera undi mwana turavugana none Imana yaduhaye irashaka kutwongera undi mwana. Turasinda Imana sasanga iraduhaye Adonai. Aduzo iduhaye rero Adonai nawe ntivyari vyoroshe. Nagize intambara gose kuva Imana yiwe ndayisama. Nagize écoulement du sang ndahagarika akazi barambwira ngo ngende banyospitalize pendant 6 mois. Ndanka mugabo nduhira kuba hospitalize muhira mu Kigoba aho twaba. Nta byizigiro twari dufise mu bigaragara ko umwana azovuka ariko Imana iraturemesha. Abasenzi barakora igikorwa barasenga bidemwe apana bya bintu byo gufitinya. Hanyuma rero umwana aravuka arabaho. Imana iramuzigama. Hashiye imyaka 2 Imana yatwongera n'akandi gakobwa inyuma yiwe umva utuduseri tw'inyuma twakurikiye wa 12. Nyuma yiwe turonse agakobwa karavuka ntikangora mugabo kamaze umwaka umwe n'amezi 2 nako gaca karapfa. Gakobwa kamwe imbyaro ya 5 uruvyaro rwa mbere wumvise ko rwagiye rwa kabiri rwapfuye urwa gatatu ruriho urwa kane ruriho urwa gatanu agakobwa kaba karapfuye katagwaye bapfa ndi no mu masengesho amakesha kari kumwe na se wiwe mu gitondo turirukaga kwa muganga kadupfira ko mu nzira katagwaye my dear. C'est pas loin haciye imyaka ingahe? Imyaka 3 gapfuye. Muri Desembre kazoba gakwije imyaka 3 gapfuye. Byari byoroshe. Tavuga Mana agakobwa kamwe waruduhaye narababaye ndarira ndavuga Mana ko twaguhaye ubugingo tugagukorera bigenda gute no Imana tisijewe c'est le diable kuko mwari mwaratevye kuza urunganwe rwanyu akaba ari go rubasunikira mu Mana. Donc ugo ruvyaro rwanyu igo rwacitse umwansi wa Satani. Igihe rero
aronsa akaryo yihoreza kuri ubwo kugira ngo arabe ko mwova mu mana mumusubireko kuko lui aussi a perdu gutakaza abantu nka mwebwe uvuga ati rero mana ko biri uko nayo ubu yaragize ibyago mugabo arakomeza ntituzokuvako kiri vantu kiri neje tuzoguma turi abakozi bawe ubu turi n'abapasiteri twotanga inyigisho nke twotanga inyigisho nke mu bandi ngo bihanganire amageragezwa ababishope baraza baratwirura baradusengera baradusomera y'amajambo yo mu baroma ko ibigerageza aribyo bituma dukomera imana ibireka kugira ngo irabe urugero rwo kwihangana dusangire imibabaro na Kristo kuko tuzosangira n'ubwiza nawe numva ndasubiye ndarema n'ubu rero twarakomeje turarema turaho turakomeje turakoreye imana uko biri kose turabishima aho niho nibaza ko nogarukiriza kukubwira iby'intahe yacu y'agakiza no gukomezwa mu mana. Intahe iraryoshe cyane reka dusozerere kuri Mutama rero nakumbuye cyo dusozera umunsi umwana wa kabiri acikana yari umunsi umeze gute ku buzima bwawe? ntibyari byoroshe ko yari umwana w'igikundiro, umwana ameze neza, mwumvise ko bamusirinoma umusauza, yari umwana abereye ijisho. Byabaye ibihe bigoye cyane, ibihe by'umubabaro uvanze n'agahinda kenshi, ariko Imana ishimwe twari tumaze kumenya Imana. Imana yaradukomeje ibyo bimaze kuboneka, bimaze kuba, turakomera duca dufata amazaburi tutangura kuririmba. Ico gihe rero Imana ibiturangirije iyo mibabaro, tuja mu bintu byo guhimbaza Imana naho ibihe bitari byoroshe. Yabivuze abatubona wamengo turabasazi, ariko maze kumenya Imana nuko nyene niko bimeze, niko vyanditse. Yes. Bon, dusoze ngeno cyacu. Ndi yihe nyigisho wahuye nayo? Nihe nyigisho wakuyemwo mu buzima bwawe? Kubagize mariage nziza, ambiance nziza, amafaranga hari, abashitsi muhira bazo, ukabumva utobazimana amazi, umva umwe gosetsaguza ati bivere ivy'ababebe. Nta mafaranga ha munzu, ifoke mu nkamarikere, inzoga zizimvye. Ariko mu nyuma ukava mu bwiza, ari ukatuja mu bugaragwa. Ukongera ukava mu bugaragwa ugasubira mu bwiza. Uva mu bwiza kandi ugasubira mu bugaragwa. Wiziki uhandurira abantu bose bakatukiyamo n'umwanya kugira ngo atane message. Icambere cyo nize. Iyo Imana yagutoranije naho woja naho kwigira surivu angana gute yashobora gutuma abantu kanka, igatuma bari yukanka, igatuma abakozi b'Imana kanka, mugabo iraza umunsi ubabaza izokorako ukaruhukira mu birenge byayo. Ico ni ikintu kimwe. Hanyuma ikigira kabiri, nize urukundo rw'Imana rurandengera, kubera ko uhereye mu buto bwanje naguma mbona ibimenyetso by'Imana. Nkaba umukobwa akunditse w'igikundiro, nkaba umwana w'ubwenge, nkaba umwana aseruka mu bibazo, papa na mama bagize ibibazo akaba arije muhuza, mu miryango habaye ibibazo akaba arije muhuza bahanuza, mu mashure nkaba umurongozi, umudwayene, umuderege, umuki très responsable. Ivyo byose Imana iri kwiranyereka ko hari ibintu bitoroshe by'ama responsabilité yaneguriye, mugabo sindabitahura. Ariko hamwe n'ivyo naguma ngenda nca mu mitego, mbona Imana intabara, mbona ukugira neza kw'Imana, nkabona urukundo rw'Imana rurahaserutse. Rero natahura ko no mu kutamenya kwacu Imana iradukunda ikaguma iturondera. Twebwe twari twumva turyohewe
no kuba mu minezero muri ambiance y'isi muga Imana ikavuga ati si ibyo nabaremeye ikaduhamagara ntawe itakoresheje ntawe itatumye n'abantu bumvise ko nakijijwe baransanze ku kazi muri populati ariho abasazi bariko baravuga ngo wakijijwe ati ntitwavyemeye kugeza tuje kubikwibaririra sinaronse ico ndababwira narunamye ati tubwire neza bwa busazi bwoba bwagufashe bwa busazi bwacu bwoba bwagufashe ndababwira ntego bwamfashe moya ngo byagenze gute ni afere yindi mugende muzosange muhire handi ku kazi ico ndababwira urumva urukundo rw'Imana iyo woja hose ukigira ubuhambaye nka Sawuli hari ahantu ikurindirira hari ikorosi rimwe muhuriramo ikagusekura umugabo atentervena umugore atentervena abavyeyi batentervena inshuti abagenzi batentervena ari wewe nayo kugeza ufashe ingingo ukavuga uti nditavye ico nico cigwa ca kabiri neza icigwa ca gatatu niyo twitavye nibica biba alahoze d'abord kwitaba Imana twarabanje kuja kure yayo ngo twabanje kuja kwifatanya n'uwundi mwami uwo mwami wundi nawe afise ibyo yari yateguye kuzodukoresha afise ama planification yari yakoze donc kumucika ntashareka agumari ara poursuite afise ivyizigiro ko ashobora kutugarura nibura tukamusubirako agumarunga ikibigeragezo mu rundi ruhande Imana nayo irabireka ivyo bigeragezo kugira ngo irabe by'ukuri ko twakurikiyeyo canke twakurikiye bya bindi narakubwiye ingene yambwiye ngo nzomukiza buke kugira ngo umutima wawe manze ndawufate neza ndawiyegereze ivyo byose naguma ndavyibuka nkavuga yo ibi nibigomba ko umutima wanje uva mu kiganza c'Imana ariko simvayo masengesho yose navuga nti Mana ko wabiretse ukavyemera nanje shoboza kuvyemera ibigeragezo rero biratuma umuntu avuga ati kinda gishobora kukika iki kubera ko kubura Josué numva atakindi kigeragezo kizonkura ku Mana namubuze Joshua nkaguma ku Mana navuga nti nta kindi naho coza kimeze gute nico kituma ni charge mu nyuma gitwara Diera Merveille caranse kuwe nivyo mugabo nishari kunkura ku Mana ko cari kije ni ndagigereranya na ca kindi ca mbere vuga nti naco kingira sanzwe hanyuma wamaze kwidetermina kuba umukozi w'Imana ivyo byose bigushitseko ugacukubitiza amaso kuri Yesu ko nawe nyene yari Imana yigize umuntu mugabo nawe afise ivyamuhiga kumuranga bagomba kumwica bagomba kumuta mu nzuze bagomba byose akabicamo karengana kugeza aho isaha yageze akitanga ubwe wagapfa kugira ngo aducungure akavuga ati ndagiye abazemanga urupfu rwabahiga umusaraba wabahiga ndabikuyeho ndabasigaranye juste akantu k'agasouvenir muzohora munyibukira ko kugira ngo mungumeko kandi abazonyemanga gushika kuherezo ngiye kubategurira aho bazoba mu Baroma havuze neza ngo abasangiye imibabaro na Kristo bazosangira nawe ubwiza no kuganza ivyo biriko biramba ko nashavuga uteza bino ni Satani kwakomeje kubindirira ndemejwe neza ko nkiri mu maboko y'Imana haleluya hari igihe ugera ahantu ukavuga uti ubwo ndashari kumwe n'Imana canke Imana yarampevye canke sigaye nka kwa kundi Maria yagenda aronda ati nta wantoreye Yesu nta wontorera Yesu canke nanje Yesu naramutaye muga ivyo bibaye numviho umurege Imana ikavuga ati ndi kumwe nawe nubwo biri gutyo candema nkavuga gukora ibi ni Satani bariko arabinkorera rero ndemejwe neza ko tudasangiye inzira kuko abo basangiye inzira eherabo nta kibakoma nta n'umusonga bani nta n'umutwe ukuvuga rero ngo jewe ni mu ruhande rw'Imana aca ndema ivyo nivyo niko nigisha abantu ngo babitahure muntu w'Imana nyumva
waratoranijwe hari ibimenyetso uzogenda urabona by'urukundo rw'Imana mu buzima ubamwo intervention y'Imana urayibona nihagera rero aho wumva ijwi rikubwira ati itaba Imana iri kwiradodora kuko urabibona ibimenyetso birara ntuzomere nka jewe ngo utebe mu ikorosi kuko uko uteba mu ikorosi niko wikwegera ibigeragezo bizogukurikirana muvyibuke ko na Sawuli akijijwe Baranaba ariko aramupresenta abantu bose bavuze ati ujya n'umwicanyi nawe nyene araje imbere y'Imana avuga ati n'umwicanyi ntawe uzo ati ndabizi ariko ni igikoresho nitoranirije ati none ko yisha abantu ati mureke iriva ansufrire rwose ivyo yagiriye abandi nawe nivyo bamugiriye ariko Imana ishimwe ko yumiye ku gakiza natwe rero dutebye mu ikorosi tugateba kwitaba turiko turagira elasticité n'ibigeragezo bizotwirukaho n'inyuma y'agakiza c'est pas dur bambe c'est pas facile ariko wamaze guhitamwo uravyemanga rero abandi ntibazorindire kuba bagayidi nkuko kuwanje nemejwe aruko nkubiswe maze bumve kwijwi rya mbere bumve no kwijwi rya kabiri no kujya gatatu nibarindiraho Imana iraka igafata ingingo kuko yaragutoranije nawe kwita mu ruzi nka Yona irategeka urufuti ntimumuge n'uwamutamiye mudaho uruzi timusubize ku musozi nawe uje kuyiha umugozi uracika mpaka ukoze ico yanditse kuzokora ubu rero turi muri ico gihe cyo gukora ivyo yanditse ko tuzokora ire pasteur je suis pasteur turuzuzanya nagomba ndangirize kuri kino kintu iyo ubaye mu vy'Imana yaguteguriye nayo ikitegura ibyiza byinshi jewe uyu muntu Imana yari yamunteguriye mu vyiza nzobamwo ntabizi kandi iyo nihenda nkamuhusha simba nduyu mubona erezuma mu bukutamenya kwanje no mu buto bwanje Imana yarakoresheje papa arambera umuhanuzi mwiza ndamugarukana ndamugumya niwe yashoboje uhagarara ashikamye muri ibi bihe bigoye yabaye antuka yabaye umuhanuzi ntogereranya n'undi muntu kuko na papa yarageze igihe aje mu bigeragezo byiwe atari gushobora kunyegera uyu ahinduka papa ajuwa rohore y'umugabo yongera ajuwa na hore ya papa wanje avuga ati no engagement twafashe yo mu Mana ntituzoyiheba nubwo biri gutya tubandanye ijuru riraryoshe gusumba umuriro naho twobura ivyo ngaha mwisi ijuru ntituzorihombe mugabo ntitwabibuze ibyo twarabuze abo bana ariko twaragize imigisha yindi myinshi twarahezagiwe twararonse amapromotion mu buzi tubayeho neza ntituri bantuzeye tutavuga amazina ariko kandi ntituri na babandi bantuze b'inyuma y'abandi turi hagati na hagati turajya udusombe harimo n'akanono tukavuga ati haleluya turabana b'Imana kandi Yesu niyaza tuzoba turi kumwe nawe ubuzima buryoshye cyane rwose dusoze ririhe jambo ushobora kubwira buri mugabo wese ariko adukurikirana kugira ngo ariko aca mu bihe bikomeye kumbure mu bihe bigoye kugira ngo nashoboye kuba umugabo ari fort murakoze hari ijambo ryiza mu Baroma rivuga ngo igikico kizodukura mu rukundo rwa Kristo mbega no kuba mwirinde ni kuba no kwambara ubusa no kuba mu bukene nta kintu na kimwe gishobora kudukura mu rukundo rwa Kristo iyo ni ijambo rero rikomeye cyane ijambo rikomeye hari ivyo umuntu acamwo ariko ntihagire igidukura mu rukundo rwa Kristo kuko urukundo rwa Kristo rurakomeye rurahambaye wamaze kwakira Kristo birakomeye nta kiriho cotuma turaba dusubira inyuma ngo turabe muri Egiputa iyo twaje tuba no kuramiriza haro n'irindi jambo
nkunda cyane yo muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 ngo ndazi ivyiyumviro mbiyumvirako. Haleluya. Ni ivyiyumviro vy'ivyiza, ivyiyumviro vy'akazoza keza. Iyo Mana rero itwiyumvira ko ivyiyumviro vyiza. Iyo tumaze kuyakira, iyo tumaze kuyikorera, iyo tumaze kugendana nayo, yama itwiyumvira ko ivyiyumviro vyiza. Haleluya. Naho woca mu nzuzi n'isezerano Imana yadusezeraniye ngo ntizizodutwara, ntizoturenga. Naho twoca mu muriro, uwo muriro ntuzoduturira. Ayo n'amajambo rero akwiye no gutera intege abandi. Iyo umaze kwinjira mu gakiza hariho ibisuriranya, hariho ibiza nk'umuriro, hari ibiza nk'inzuzi, hari ibiza nk'imiyaga, ariko mu ijuru hariho Imana itabara. Mu ijuru hariho Imana ifata amaboko uwayo ikavuga ngo ntutinye, ntutinye ibyo uri kuracamo. N'abandi rero, n'abandi bagabo, niryo jambo nobabwira ryo gushikama, ryo kudatinya, ryo kwama tuzi duhanze amaso uhoraho, kuko ari we adushoboza vyose. Haleluya. Yes, tuganiriye vyinshi, intahe yaribaye nininya, ariko kandi intahe nziza nyizera ko hari benshi ashoboye gufasha. Muri commentaire munsi nimba hari cyo yagufashije, ariko kandi urumva ko n'abavyeyi bafite ikintu kinininya bize gukunda Imana ndetse no mu buzima busanzwe. Reka ntangwe ndagushimira rero, mpereze ndagushimira kubwo mwiza mwashoboye kuduhereza, ni benshi bashoboye gufashwa. Bana bahezagira. Murakoze cyane. N'abazokumva iyi ntahe ibafashe bahezagirwe, Imana izobaha umugisha. Murakoze. Yego. Ndabashimire cyane mama. Murakoze. Imana bahezagire cyane, mwatwakiriye neza, twaganiriye neza, niba twinshi bafashijwe. Turibaza ko bufashwa nabo batariko barabitahura no munsi, ejo bazobitahura kubera ko isezerano ryo kuba abana b'Imana n'isezerano isi igwanya, kandi n'isezerano Satani agwanya. Ikibigaragaza n'igiki nibi bintu ashasurilanisha inyuma y'umuntu yafashe ingingo. Ikisi ikintu gitoyi ngo abantu bavuge ngo gukizwa n'ibintu bitoyi, kwakira Yesu ngo atubere umwami n'umukiza n'ibintu bitoyi. Oya, kubera iki tutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu bitari bwasuriranye? Kubera iki tumaze kumwakira byasuriranije? Nuko bibona ko iyi ntambuko ari ntasubirizwa, kandi uwuyifashe aba afashe ingingo ikomeye mu buzima. Bashoborondera gusuriranisha ibintu kugira ngo iyi ngingo bayimuteshe. Rero abariko baranyumva, gufata ingingo yo kwakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ni ingingo ntasubirizwa, isumba kurongora, isumba kurongogwa, isumba no kuja gukora muri Amerika no kuja kuba muri Amerika abantu bose bashashaye. Iyo ni ingingo ufata, isiga kiguhagurukira, umuryango ukaguhagurukira, abahora bagukunda bakakwanka, ibyo mwahora mubatse mugasambura, nabo wahora wita ngo nabagenzi mfamfe bakaguheba. None kubera iki baca baguheba? Ufashe iyo ngingo. Namwe munyumviriza ndabasubije ico kibazo, namwe mucibaze ko Imana ibahezagire. Yes, kadashime cyane gose mugi mwese makuru y'ikindi kiganiro, mugi mwese mwaravye kino gendo kuva ku ntango gushika mu nizera ko wafashijwe, nizera ko hari ibintu byinshi kumbura agira kuramwo byaye n'urugo, byaye no guhitamwe muzubakana, ariko kandi n'abantu bafite nahi ninye yagutse. Kindi gendo twasura kandi kubakura, muzongera kandi mukaduha umwanya. Tuzobaha izindi ntahe z'umuhamagaro, tubabongere, tuzobaha intahe z'ubuzima bwa misi yose, ingene tugenda tuduga tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza. Zirahari. Yes. Merci beaucoup. Wewe usafari mwe kuri kino kiganiro, ndagushima cyane gose, ndagusabira subscribe no gusharinga ibiganiro byacu, commentaire munsi kugira ngo dukomeze kubaka umuryango munini. Ndabashimira cyane gose, shimira n'umuntu nyuma ya kamera. Asante sana.